mwongere wo mu Ruyigi mbega mweho ni icahe kintu mumva mwobwira abantu bashobora gufata bakandika ibintu canke bagashira ko ibintu bidahuye n'ukuri kugira gusa bahungabanye imitima y'abantu b'Imana? Abo bantu mumva ari iki mubabwira? Abantu twababwira yuko ivyo bobihagarika, kuko iyo umuntu abandanye kuvuga ibitari byo araho bishobora kumutera ingorane canke bikamukwegera. Kubw'ivyo rero nibaza ko abo bantu bobihagarika. Bakunzi ba radio ubutumwa bw'amureka ndabaramutse ndabaha n'ikaze nkuko mubona sindi jenyene nkaba ndi kumwe n'abatumire. Reka ntatevye rero ndabahe ikaze abatumire bacu bashobore kuramutsa abakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro. Mere ngaha ibubamfu bwanje kaze cyane mwungere. Turabaramukije amahoro kandi turabifurije umwaka mwiza 2025 wabera umwaka w'amahoro, umwaka w'agakiza, umwaka wo kumererwa neza no mu miryango yanyu no mu gihugu cose. Imana ibahezagiye. Ego mbega mwungere abariko baraturaba uyu mwanya vuga bati ni mwungere nde ariko aravuga muri uyu mwanya? Jewe ndi umwungere w'ishengero rya Panekote ry'Igitega. Izina ryanje nitwa Ngendakumana Claver. Ego mwungere murakoze cyane. Reka namwe mwungere mushobore kwirindura abakunzi bacu. Ndabahaye bwakeye mwese, turanezerewe kubona mwaduteye iteka tukaba hamwe kugira ngo tuyage. None turabifurije umwaka mushasha kandi Imana yo mwijuru ibahezagire. Izina ryanje nitwa Mwungere Basabose Sebastien, urira mu ishengero rya Panekote ryo mu Ruyigi. Ego uno munsi tukaba duhuriye mu bikorwa vya hano Igitega. Mbega mwungere mwotubwira ukuntu mwari mwabitunganya? Ibi bikorwa twama tubitunganya uko umwaka utashe. Iyo umwaka uheze turategura gushima Imana, tugaca tugira icyo twita ikanisa canke uruhimbi ruhuza amashengero tuba turongoye batari bake baba bakoraniye hamwe kugira ngo twese dukoranireho tugire gushima Imana, twongere tugire urwo ruhimbi rw'Umwami. Mbega nk'abatazi ishingiro rya Panekote rya hano Igitega muba mufise ububwiriza gusaba umwe? Ishengero turongoye ry'Igitega nkuko mubizi riri hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi ku mugwa wa politike. Hanyuma rero iryo shengero ritumbereye ngaha nyene muri quartier Magarama ngaha Yoba niho ishengero riri. Hanyuma rero iryo shengero rigizwe n'ububwiriza bushika 33. Ivyo twovuga mu rurimi rwumvikana amaparuwasi 33. Hanyuma rero rikorera mu ntara zishika 4. Turakorera muri ntara ya Gitega, turakorera Imwaro, turakorera kandi no mu gice gitoya ca Muramvya, turakorera kandi no mu makomine ashika 2 ya Karusi. Ego tukaba dufise abakristo bagera ku 52,100. Murakoze cyane mwungere. Mbega mwungere niho ishengero ryo mu Ruyigi abatarizi muvuga ko rimeze gute? Mbega mwotubwira ivyabo? Ishengero ryo mu Ruyigi iri mu ntara ya Ruyigi, ariko kandi dusanzwe dukorera mu ntara ya Ruyigi n'intara ya Cankuzo n'igice gito c'intara ya Gitega n'igice gito c'intara ya Rutana. Mbega mwebwe muyumva gute kugira ngo n'abandi bashobore kumva byinshi kuri Sepebu? Ishirahamwe Sepebu ni ishirahamwe ry'amashengero ya Panekote mu Burundi. Iryo rero rikorera mu gisagara ca Bujumbura, mugabo rigaca riduga hagati mu gihugu mu mamisiyoni.
iryo rero twese duhurikiyemwo kandi rikadufasha no gutegura ibikorwa by'iterambere amaproje. Ni twama rero duhurikira muri iyo nama, turafise icyo bita Assemblée Générale y'abungere, turahurirayo tukayaga by'ibikorwa kandi tugaca tuyaga byose n'ibijanye n'imibereho y'ishengero. Bungere ko muri Sepebu mu minsi iheze twarabonye ibivugwa byinshi cyane, ariko bitariko bica ku mbuga canke kuri izi tuvuga amaradiyo canke amateleviziyo yemewe. None mwebwe ko turi kumwe muri uyu mwanya, nice kino mumva mwobwira abakristo kugira ngo imitima yabo igume iri hamwe? Mu by'ukuri murabona turi mu isi. Iyo umuntu ari mu isi rero hashobora kuza igeragezwa. Twebwe icadushikiye mu ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi n'ibintu bijanye n'itegeko ry'igihugu ryerekeye amashengero yose akorera mu gihugu c'u Burundi. Iryo tegeko rero ryo muri leta twebwe twaragitavye, turategura yuko dushira mu ngiro ico leta isaba ko ishengero rikora rizwi n'amategeko. Muri iyo nteguro rero y'amategeko hariho abantu tutahujije muri iyo nteguro, dusanga nabo bateguye ibindi bidahuye. Mbega ishengero ryo mu Ruyigi ubwo ntiryahungabanye? Mbega mu Ruyigi vyagenze gute? Twebwe mu Ruyigi ivyo vyaravuzwe amajambo menshi, mugabo kuko abanyeshengero bama batubaza icyo tubivuga ko amajoro turabasobanurira ko mu ishengero mwishiramo ryacu ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi nta kibazo, no mu mashengero iwacu nta kibazo. Abasobanurira ni murabe mu ishengero iwanyu mu Ruyigi nta kibazo mufite ateka, no kuvuga n'ahandi hose nta bibazo biriho, gusa n'abantu bavyakiye nabi babifata ukutariko. Mugabo twebwe nk'ishiramo ry'amashengero ya Pentecote mu Burundi turumwe amashengero yose kandi tuvyumva kumwe. Mwebwe nk'umwe mu barongoye inama nkuru y'abungere yo muri Sepebu, nicaye mwumva mushimira Imana kuri uyu mwaka wose uheze muri ko murakorera Imana? Uyu mwaka icyo dushimira Imana no kwishengero cyabandanije ibikorwa, riri ku bikorwa kandi ishengero rira amahoro. Nibaza yuko na mwebwe mwahishikiye mwabonye ko ishengero ritekanye, rikora ibikorwa neza, kandi turashima Imana ko igikorwa catekije imbere n'abakristo bariyongera. N'ubu tubona neza yuko ishengero ribandanye uko rikwamye. Yego ni vyiza. Mwungere wo mu Ruyigi, mbega mweho nicaye ikintu mumva mwobwira abantu bashobora gufata bakandika ibintu canke bagashira ko ibintu bidahuye n'ukuri kugira gusa bahungabanye imitima y'abantu b'Imana? Abo bantu mumva ari iki mubabwira? Abantu twababwira yuko ivyo bo bihagarika, kuko iyo umuntu abandanye kuvuga ibitari byo araho bishobora kumutera ingorane canke bikamukwegera. Kubw'ivyo rero nibaza ko abo bantu bo bihagarika, nimba atavyo bazi bakabaza bene byo babizi kugira ngo basobanure ingene bimeze, ivyo by'ibihuha bihagarare. Mu kurangiza nicaye ikintu ndabaza abungere bose umwe ni yahe n'ubwaye butumwa mufise mwohereza abakristo ba Pentecote aho bari hose? Cibu ikintu ca mbere no batekerera no vuga, twe dukwiye kuraba Bibiliya kuko twebwe turabana b'Imana. Dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 17 kuva ku murongo wa 22 gushika kuri 23, havuga ngo nabahaye ubwiza wampaye kugira ngo babumwe nkuko natwe turi umwe. Twebwe icifuzo dufise nuko twese abana b'Imana twobumwe nkuko Yesu yadusengeye, kuko aho muri Yohana n'igisabisho Yesu yari karadusengera. None rero abantu nibasubire muri Bibiliya bibuka ijambo ry'Imana
kandi Yesu yavuze ngo nimwagiriranira urukundo niho bose bazomenya ko murabigishwa banje. Nguko ishengero ry'Imana ari umuco w'isi, dukwiye rero kuba umwe kugira ngo dushobore kumurikira isi ibone neza urukundo rw'Imana. N'iryo jambo nagomba kubashikiriza by'ukuri, abantu nibasubire mu ijambo ry'Imana, ivyo mu isi babireke, ariko Bibiri ivuga ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera. Ico twobatekerera ni impanuro, kuko umukristo wese kimufasha no gusoma ijambo ry'Imana. Ibi bindi byose birashobora kutuzimiza, hari byo usanga atari byo. Kubw'ivyo rero umukristo ari mu ishengero byoba byiza ko asoma mu ijambo ry'Imana ico Bibiliya ivuga, ico Bibiliya yigisha. Ivyo bizomufasha gutahura ijambo ry'Imana no gushobora kwirinda inyigisho zitarizo. Tweho n'icyo ubutumwa bw'amahoro. Radio ubutumwa bw'amahoro ico tuyivuga ko nuko nka mwebwe muri ko murayikoreramwo, namwe murabakozi b'Imana. Iyi radio yashizweho kugira ngo ishobore gukwiza ubutumwa ku bantu bari hirya no hino. None rero twe twabasaba yuko iki gikorwa mugishiramo umwete, mukagishishikara, mukabandanya kugira ngo iki gikorwa kize kizane benshi kugakiza, kuko n'ubutumwa bwiza. Ico nico twifuza yuko iki gikorwa cobandanya, ntikijemwe intege nke, gishishikare, gikure. Nico tubifuriza, kandi namwe Imana ibahezagire kuri uyu mwete mugira, mubandanye. Imana izobahigitse bakubw'iki gikorwa. Imana ibahezagire. Murakoze cyane mwongere wo muri nice kintu muva muvuga ku bwa radio ubutumwa bw'amahoro. Jewe ikintu nyamukuru novuga kuri iyi radio nuko twayironse tuyikeneye kugira ngo ishobore kudufasha mu bikorwa. None rero Imana yarayitanze, tugashimira na mwebwe mwemera kugendagenda kugira ngo mumenyeshe amakuru amashengero yose, batahure ku radio ari ibabo, kandi bafasha mu kubamenyesha inkuru nziza ubwami, nge dushobora gufashanya no kubakira hamwe ubwami bw'Imana. Turabakengurukiye cyane, uyu mwete murawugumana, kandi tuzokama tubasengera radio yacu ibandanye gutera imbere. Turi mu ntango z'umwaka, aho abariko baradukurikirana sabi no gusa i Burundi, eka hariho n'abari hanze. Mbega abongere mu ntango z'umwaka nk'abarongozi b'ishengero, mwumva ari jambo ryahe mwotekerera abariko baratwumviriza ndetse banaturaba muri uyu mwanya mu gusozera? Mu gusozera ijambo twovuga nuko abantu muri intango y'umwaka umuntu wese yamagira integuro y'ibikorwa azokora. Rero abantu bogira integuro yuko bakuze igikorwa c'Imana, ishengero ry'Imana rikomere kandi rikore n'ibikorwa by'iterambere. Natwe tugagira integuro y'ibikorwa bizoshigikira igihugu, kandi natwe tugatera imbere mu mashengero. Nivyo twobifuriza. Imana ibahezagire. Mwongere mu Ruyigi nice kintu muva mwotekerera abantu mu ntango z'uyu mwaka? Cyo notekera abantu muri uyu mwaka nuko bosenga Imana kugira ngo Imana ishobore kubafasha iyo mu migambi yabo ibintu bishobore kugenda neza, na cane cane bashobore gufasha ishengero, bafashe n'igihugu cabibarutse, kandi bongere bafashe ni radio ituzanira indirimbo zo gufasha abantu bataramenya Imana n'abantu bagomba gukizwa, ikatera imbere kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe, hama abantu bose bumve ijambo ry'Imana, haba mu masengero canke no kuri radio. Mwongere reka naje ndabashimire ku mwanya mushoboye kuduha. Twizere ko n'ikindi gihe mwongere radio ubutumwa bw'amahoro ibakeneye tutaba nk'uko tubona mwabikoze. Yego murakoze cyane. Twebwe ahubwo twari dufise icifuzo, turafise na twebwe ikanisa y'umwaka nk'iyitwajemo hano muri uku kwezi kwa kabiri, guhera itariki 3 gushitsa itariki 9.
twagomba duhe kaze iyi radiyo muzoze kugira ngo murabe iko Imana aho igeze mu Ruyigi, murabe ingene ijambo ry'Imana rivuga ku mugaragaro kandi abantu bakaryakira neza, ingene abantu bakira Yesu bakihana neza, hanyuma byo tubera byiza babonye iyi radiyo tubabwira ishitsi wacu, muzuba mutugiriye neza. Imana ibaheza. Murakoze cyane, hamwe no gusenga ngira ngo n'integuro bizokunda. Amen. Mwongere reka tubashimire ku mwanya namwe mushoboye kuduha, twizera ko n'ikindi gihe mugire tubarondeye muzotwita ngo tubona mwabikoze no munsi. Ego cyane tuzobitaba kuko ni igikorwa c'Imana, kandi ubu butumwa buciye kuri radiyo bushikira umuntu wese ahari n'uri kure buramushikira. Twebwe rero turanezerwa nuko iyi radiyo tuyifise, ahubwo twosaba yuko yoshishikara ikabandanya n'ahandi gashikayo, kuko hariho abayumva bakumva ko dufise radiyo y'ishengero ya community, hanyuma bakaba batarabona abakozi bayo cange ngo babone abo basaba nabo ngo batange ibiganiro. None rero turabashimiye, tuzobakira, turabaye kaze n'ahandi, murumva ko dukorera heshi, ahariho hose mwoza tukabashikanayo bakababona, hanyuma bakumviriza neza ibiganiro bakanabitanga, tukaba tubashimiye muri byose. Yesu nabahezage. Nawe ari kumwe natwe, ndakwibutse yuko radio ubutumwa bw'amahoro iravuga ku muhora bita ngo ni frequency, aho umuntu uyumviriza nk'iradiyo, ahandi naho ugashobora kubona ibiganiro haba Facebook canke YouTube nk'uko ubona n'ubu tubigenje. Reka mvuge ni Yesu naguhezagire, wakoze kubana natwe. Urakoze.